Wiriwe Maine ni igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze wowe utuye Maine ndetse naho twumvira ahandi hatandukanye mutwumvira kuri radio wa Mpega ya kaminuza ya Southern Maine 90.9 FM ndetse no kumbuga nkoranyambaga za Amjamba Africa muri kumwe nanjye Jean Kuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Maine iritegura kwakira umuhango wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 kuko bamfashe ku ngufu bari benshi ntahagurutse amaraso amanuka ku maguru. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibi ni bitangazwa na Ibuka Maine, turabigarukaho. Ababyeyi barajya inama kucyakorwa ngo abana bakurira muri Amerika ntibibagirwe ururimi rw'igihugu bakomokamo. Hanze ya Maine Olive mukahirwa adufitiye amakuru atandukanye ahera mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Nguhaye ikaze. Abana bakurira mu makungu bavuye muri Afrika cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda baratakaza kuvuga ururimi kavukire rw'ababyeyi. Ernest Ndayisaba yaganiriye n'imiryango itandukanye mu gace ka Lewiston Urban. Reka tumwumve. Jewe nitwa Oda Suavis Niyokindi, nkaba ndi umurundi kazi aba mu gihugu ca Canada haraheze imyaka 16. Hanyuma nkaba nguma mvuga ikirundi n'abana banje baravuga ikirundi kandi baje ari bato. Yego baje ari bato mu rugo bashitse muhira bavuye ku ishure nabavugisha ikirundi kugira ngo ntibacibagire. None ko hari abandi bagira bati iyo umuntu yageze mu makungu reka avuga ururimi rwaho kugira ngo amashuri yige neza cyagize utireke ndaguma ndabavugisha ikirundi mu muryango. Jewe kuva kera ndakunda akaranga kandi ndemera akaranga. Hanyuma bavuga bati utaye ururimi abataye akaranga. Kandi ako karanga nukuvuga niyo mico yacu, nico kintu kiranga igihugu cacu tuva mu ciza c'u Burundi. Rero jewe nashimye ko abana banje babandanye bavuga ikirundi kuko ari abarundi kandi bazoguma ari abarundi naho bafise ubwene gihugu bundi baguma ari abarundi nibwo bwene gihugu bwa mbere bafise. Hanyuma jewe nkiyumvira nti mbega ko mfise nari ngifise ababyeyi nkabafise inshuti nkabafise abagenzi, none abo bana ko muri abo bantu b'inshuti zanje harimo abatavuga igifaransa nibasubira i Burundi kuramukanya bazovuga mu rurimi ruhe, bazoganira nabo bantu mu rurimi ruhe batambandanije bavuga ikirundi. Hanyuma ikindi kintu cabandanije kintuma ndabandanya n'ukuri nshimikira ku rurimi. Jewe ku kazi nkora mu bintu byo kwigisha kuri iryo shuri narabona abavyeyi baza gutora abana tukaganira, turiko turaganira bagaca bambwira bati kuwa gatandatu afise imisi yose afise kuja kwiga ururimi rw'igihugu yavukiyemwo. Uwo n'umwana yaba yavukiye ngaha muri Canada ariko abo bantu bakavuga bati umwana kuwa gatandatu imisi yose tumujana kwiga ururimi kugira ngo nitwaje kuramukanya iwacu azoba afise n'amajambo n'amakeyi ashobora kuganira nabayi nakuru nabayi narume nabavyarabe. Ico rero naco caratumye gishigikira iciyumviro canje n'ukwemera kwanje ko kugumana akaranga no kugumana ururimi ari ikintu ngira akamaro. Hanyuma rero narabonye kandi haraho iyo ubonye umuntu w'iwanyu aje akugana aha aye mu makungu ukaronka umuntu muvugana ururimi rwanyu mwisanzuye, iyo uramukije umuntu mu kirundi mukaganira mu kirundi biraryoshe cyane. Urumva no kuba umuntu aserura umuco canke n'akaranga urumva yahuye n'undi mu makungu nukuserura cyane gose. Kandi jewe nagira nshimire cyane abarundi turi kumwe ngaha muri Canada, mpere ku bana babigeme bashitse ngaha bakiri bato cyane bagaca bagira umugwi ndangakaranga wo gutamba bakigisha abayabaga bangana, bakigisha abana guhera ku bana b'imyaka 5. Ubu bamwe baramaze kuba n'abakenyezi nabo ubu bazana abana babo, nukuri bararemesha igiteramo nabo bazungu bakaza bakanezerwa, nukuri bagakoma amashi igihugu cacu tukaguma tucerekana ko ari igihugu
gifise imico gifise akaranga aho nca mvuga ingoma turafise abatimbo bavuza ingoma neza cane nziza cane no mu minsi mikuru yo ngaho ikomeye urabona umunsi mukuru wo kwikukira nta wundi munsi mukuru uwuruta baja kuvuza ingoma imbere y'umukuru w'igihugu ngaho n'umushikiranganje wa mbere nibo baja kuvuza ingoma ukabona abantu bariko barahungungwa aho bicaye umenga boja kuzivuza naciye wenda afise umugwi turimo w'abakenyezi bariko barakura turagenda na twebwe tugahurira hamwe tukavyina tugatamba turafise abaririmbyi mw'isengero benshi bakuze baza ari miyabaga bararirimba indirimbo z'ikirundi neza bimwe biryoshe bimwe bihimbaye n'imisi kaba mu kirundi canke kaba mu gifaransa mu congereza imisa turafise umupatiri w'umurundi turafise simvuga gusa ivyo muri katolika ndavuga ko dufise urabona ibintu byose ubu uye abantu bamwe basenga aho biyumva hariho abakizwa nabone barafise abapasitori b'abarundi natwe turafise abapatiri b'abarundi basoma imisa mu kirundi rimwe urumva turacishamo nk'ibisomwa bimwe bakabisoma mu gifaransa ariko hama hariho inyigisho ivanze ariko ishimikiye ku kirundi cane harabaho imisa mpuzamakungu ibera kw'idiyoseze iyo misa igihugu cose caje baragiha ico kivuga haba gusoma igisomwa haba kuririmba haba ukwerekana akaranga ugasanga rero ivyo byose n'ukuri igihugu cacu Uburundi buguma bwanditse buguma buboneka kubera ko hariho abantu bagumanye umuco bagumana ururimi kugira ngo tubandanye dushinga imizi kuko ukubura ururimi ni nk'uko waba waraciye imizi ariko nkagira ko nkebura abantu haba ngaha canke mu Burundi abantu bagerageza kwiyumvira ngo kuvuga indimi zo mu mahanga ngo niko gutera imbere nibwo busirimu bagerageze bakubita agatima mpembero bibuke yuko iyo wavuye ntihakuva inyuma kandi ndabisubiremwo utururi mu kabutaye akaranga reba nitafidesi ndowimana abana bacu babiri bavukira muri amerika ibibazo kenshi usanga abana bacu bahura navyo n'umwanya muke niko novuga abavyeyi bamarana n'abana tuva muri Afrika turiko turondera ubuzima bitoroshe kuko abantu benshi agiye bibaza ngo mu bihugu vyo hanze ngo ibintu bavyoroshe ariko ntibavyoroshe namwe rero ugasanga umwana uramuvyaye hanyuma y'amezi make aciye aja muri daycare nawe ugiye ku kazi ukuvuga uva ku kazi umutora muri daycare muza muhira ugerageza kurondera kugira umugaburire umwoza umwiteho ukore n'ivyo mu nzu barurimi nta kanya kanini mumarana n'umwana kugira ashobore gufata ubwo rurimi mw'ijambo rimwe ico no kubwira n'umwanya abavyeyi bamarana n'abo bana bariko baraganira nico catugoye nk'akaroro umwana wacu twe twaje mu kirundi afite imyaka 3 mugabo ndakubwiye nko mezi abiri cari kigiye dumva tukamubwira urya vuga mu kirundi akavuga ngo no mama mu nyuma arambwira ngo nega mama uko rero nta bagenzi banje baruvuga nta kikwe kurampatira kuruvuga uko nta numwe yabona ku ishuri baganira muri urwo rurimi mw'ijambo rimwe je ico nabonye nivyo cintege abantu ko kuvuga ikirundi cyangwa ururimi kavukire bidashoboka kuko hariho ama experience benshi nabonye birashoboka mugabo nuko abavyeyi bagira effort cane bakarondera umwanya bamarana hanini nabo bana bavuga urwo rurimi ahandi ho bazokwibagira rwose sinzi ko kaje mu kongera ko muri gatuba kujanye na nicokorwa kumenya amakuru je nitwa George ikibazo abana bona bahura naco ahanini tubyitirira abana mugabo n'ikibazo c'abavyeyi iyo dushitse dushika ngaha turondera ico congereza ntawe ukene kuciga hanyuma ntabwo benshi baronka umwanya kuja ku ishuri ngo bacigire ku mashuri ubu kubera ubuhinga bwateye imbere bagerageza gukoresha YouTube mugabo ahanini YouTube urumvire ahanini ni nayo ngorane nyamukuru abantu batabona abavyeyi nibo batuma abana batavuga ururimi rwabo kubera ko abavyeyi bakoresha abana nk'abarimu babo kubera muri kamere urazi ko dutinya kuvuga mu bantu ngo ariko uri kumwe n'umwana abari umwana wawe ntabwo twenga ahubwo aragukosora iyo turiko turakomunika n'abana usanga dushira inguvu mu gushaka natwe kwiga cacongereza ico nico kintu ca mbere kandi gikomeye nabonye gituma abana ngaha usanga batavuga ururimi rwacu
none iciza canke inyungu umwana yogira yo mu rurimi kavukire umubona koko kwiki birakenewe cyane gose uzi gutwara umwana muri vakansi mukagera muri vakansi ntashobora kuvugana na sekuru canke na nakuru ico kintu ni ikintu kibabaje cyane yes kuri telefone n'ibijya mbunyokuru bikabiraheze nta kindi urumva rero jewe nka jewe ndazi ko abatwayeyo mama arambwira ngo umwana ikintu wankoreye ko nabi ko n'abana tutavuganaga mwana ibi bintu wankorera abantu amakosa kandi ndi byarababaje cyane rero umwanya umwe ndita ko amakosa nkavuga mana kweka byagize undi mwanya nkavuga nti iyaba byakunda nkabwira abandi bavyeyi bagenzi banje vraiment ururimi rwacu ntiruzimangane kavukire ururimi rwacu n'imico mu gico nabonye mfatiye nk'akaroro nko kubabanyi hariho ababanyi nk'abasomali n'abaki usanga abana bavuga ururimi rwabo kubera iki abadamu babo ntibava mu nzu bagumana n'abana gushika umwana azogere kuja kwishure uravyumva ntabwo abana baja mu madaycare yabo abana bagumana nabo n'abanyina urumva umwana agumanye nyina donc ni base naha aja hanze yo nahagaruka agumana avugana n'abanyina kuko banyina benshi nico congereza ntaco bazi uravyumva aca oblige yukuguma avuga ururimi rero natwe biragoye kuko tuba turiko turarondeza ubuzima kuko urumva utagiye gukora ntuzoriha iyo bills utagiye gukora ntuzomugaburira umukara gusa none nka hamwe turabiye hamwe bigende gute tworubaronderera wenda peut-être abigisha kuko je mbona vraiment ari ikibazo kitoroshe naza tugiye hamwe nk'abarundi canke abandi twobishikako kuko vyose nibaza ko vyovana no gushaka kw'abavyeyi jewe ndabona kibazo kuri ico kibazo kugira tugitorere inyishu hariho des stratégies d'abord personnelles et des stratégies communautaires ibyo twakora umuntu kwita iciwe ibyo twakora muri rusange twese hamwe ndiko ndiyumvira narigeze kuba ndiko ndavyiyumvira ko stratégie personnelle ntakujye mu byaha akavuga ati tuzoba dufata umunsi tuvuga ururimi rwacu gusa hanyuma mukagira ama strategy mukurikije ukuntu umwanya wanyu uhari ariko muri ayo ma strategy personnel niko novuga hobaho gukangurira abana gukundisha abana iwabo kuvuga mu Burundi apana nga kuko utabakundishije hariya bazobona importance y'ugo rurimi rero ubahatira kuvugana n'abariya bakabona ikibazo bafise kuko nk'ubu uri kuramubwira ngo vuga ikirundi nta kirundi akeneye ari ngaha nta kirundi akeneye kubera ko abona ko ataca akeneye nta na effort agira mugabo hamwe uwo mufata ukazura mushira en contact avec la famille source we muri conscience yiwe acabona ko cyakumva ko hari ikintu abuze muri ico gihe rero acagira effort hanyuma muri cadre communautaire naho hobaho tuntu twutuje baba bagiye gutamba ndakagira nk'utuntu tw'utuganiro naho abari nka 30 minutes burya twiga icongereza iminota 45 mugabo umenye ko aba ari abana bafise donc fragilité baracafata cyane twebwe twavyiga muri secondaire twagikoresha isaha imwe kundwi ukaca wiro tuvuri muri Amerika kandi ukidebrouiller bivuga ko uwo mwanya ukoresheje neza iyo saha imwe kuri bajya abana ushobora kuba kuvyaza umusaruro uboneka ubu turafise chance nini cyane yuko abana bacu bashobora kuvuga ikirundi ikintu gisigaye n'abavyeyi baba conscient no gufata ama strategy akwiriye kugira ivyo bintu bishoboke gituma je nkiza muri Amerika na muri New York nta muntu numwe twabonana umurundi umwana rero kumubwira ikirundi kwari kumutraumatiza ariko ubu aragira ko tagahura n'abarundi iyi ni chance ituma ko ahubwo hamwe twofataniriza ingufu hamwe aba twobagarura bakavuga ikirundi muri izo strategy cenjiga kunuze iwacu twebwe twaragira umwanya wo kuvuga icongereza bakagira nk'amajeti uza kuvuga urundi rurimi umushire ko dufata akanuze umuha nimero
tukaraba umuntu atagira effort. Iyo ni strategie d'encourager surtout les enfants bo barabikunda twe babitugira dukuze tukabona ko ari ibintu ariko ubikoze muri aba bana ça peut produire quelque chose de très significatif. Ariko urumva iyo ni solution ni force combinée y'ama famille kandi byoca bishoboka. Nitwa Ndasaba Ernest duhuye kw'ikirundi hamwe no kumaza imisitari mike bahanze y'u Burundi n'imyaka 10 irarenze hama mu jambo Afrika ariko turaba uko abana bavuka mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda mu Burundi no muri Kongo batakaza ururimi kavukire rw'abasokuru. Wewe utubwira ingene wawe byagizwe ngo ukumara uvuga ikirundi hano ntazi kuvuga n'ifaransa n'icongereza ariko ratwara batari bake batakaza ururimi kavukire rw'abasokuru ni benshi. Utubwira ko byagenze icyatumye je nguma mvuga ikirundi ni kubera nashitse avec toute ma famille en famille dutashe ku ishuri barabandanya kukivuga ikirundi nyene même si c'était pas facile kubera ku ishuri tuvuga ifaransa canke icongereza n'abagenzi. Muvuye ku ishuri mwariga canke muraganira? Oya mu bintu byose turavuga ikirundi no kuganira muhira n'amakesi kuyabaza twavuga mu kirundi. Abarundi bavuga ikirundi amajambo amwe akabagora nta bantu batwengana kugira ngo bavuze ikirundi nabi canke no fata exemple yanje n'ubu nyari abantu wenga ntaco hari amajambo musanga utavuze neza kubishaka menshi sinokubesha kuko traduction ndayigira nyene mu congereza no mu gifaransa. Hari ukuntu nyene washitse ngaha anye ukiri jeune imyaka nari mfise nyene 10 ans 11 ans ikirundi uracacumva hari amamo ubumva nyene mugabo biragora isiguro kuyavuga no kuyavuga usanga nyene wewe mu mutwe ubaza ko bivuze neza nyene mugabo ukabona washize une lettre nyene ayitari canke kavuga un mot complètement tandukanye nico ushaka kuvuga mugabo mu mutwe wawe nyene wibaza kuvuze nyene ico n'unyene tuko turavugana c'est difficile de s'exprimer mu kirundi kwera français nyene na anglais ico maîtrise niyo nyene c'est la langue qui domine. Umwana ari mu makungu wari wese inyungu yo kumana ururimi kavukire rw'abasokuru uri mu makungu bidufasha iki? Nibaza nyene ko ari kumana umuco wawe nyene akajambo ubwira nk'abavyeyi cyangwa abantu bafite abana b'abarundi mu muryango wabo bakajambo babwira kuje no kuvuga ikirundi jeno barantibatinya nyene kubigisha ikirundi cyangwa kuvugisha ikirundi c'est important nyene yo kwintegra mugabo c'est aussi très important ko kugarda culture yanyu kumenya nyene umuco niyo bava. Maine iritegura kwakira umuhango kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 nkuko bitangazwa na Ibuka Maine. Uyu muhango uteganyijwe kubera mu ishuri rya South Portland High School riri kuri adresse ya 637 Highland Avenue South Portland muri Maine kuva ku matariki ya 24 kugeza ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu. Ni umuhango uzitabirwa n'abaturutse mu bice bitandukanye biganjemo abavuye muri Amerika y'Amajyaruguru harimo n'igihugu cya Canada. Muri uyu muhango kandi hazabaho n'umuhuro w'abarokotse uzaba tariki 26 hazaba ari ku cyumweru. Amakuru arambuye kuri uyu muhango cyangwa se hari icyo ushaka kubaza wahamagara Landry Kwizera kuri telefoni 857 naho hanze ya Maine Olive Mukahirwa adufitiye amakuru atandukanye ahera mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afrika. Ikaze Olive. Aya makuru tuyahere mu Rwanda. U Rwanda ruracyari mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gufata abagore n'abakobwa ku ngufu nimwe mu ntwaro yakoreshejwe mu gihe cya jenoside. Bamwe mu bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu bavuga ko nubwo imyaka ishira ariko ibikomere basigiwe n'ayo mateka bidateze gushira. Ibyo ko nakurijemo ikintu cyo guhora umutwe ndya umugongo nyuma mu Rwanda umugongo udakira umutwe kandi ubwo ngubwo
ko njya ngirana umutwe iyo mbitekereje ndwara icyumweru umutwe ndyamye barimo n'ikibazo nanjye baramfata murumuna wanjye nawe twari twasigaye ubwo twari twasigaye mu bana 8 turi 2 na murumuna wanjye nkurikira ubwo baramwanduje babana n'ubwandu bamuteye sida n'umuntu baho ngaho ari ikimuga nawe nta kimwe yabyaye akana kamwe akabyarira muri ubwo bwandu imiti yari itaraza akaba karapfuye ubwo araho ngaho nawe n'inshikira aho kuko bamfashe ku ngufu ari benshi bari benshi ntahagurutse amaraso amanuka ku maguru ubwo uwo munsi utambutse ntabwo nari nshoboye kwinyeganyeza yaragiye anshyira mu rugo runaka ariko babiziranyeho n'ubundi ikindi gihe akaza akahankura agira none ubwo azana na mugenzi we bakankura ari babiri bakagenda bakamfata ku ngufu bakongera bakagaruka mana nyiringabo ibyo banywe na n'ubu mugongo ntabwo njye mbasha kwicara neza ngo numve ngize no gushaka umugabo kugira ngo njye kubyiyakiraho byarangoye cyane nabyo ndabikubwira ko nanjye nubwo byagumye kumbaho nshiduka ntwite umwana ajya mu ishuri aze kujya mu ishuri bakajya bamutuma ababyeyi ati batubwiye ko batubaje ababyeyi bacu se ntabwo nzi batubaje ba papa ingene w'interi sisemi ugende ko uvuge yuko isiko ari njyewe wo kubyaye umwana nkakubita agasubira mu ishuri akongereza akongera akabimbwira uko batubajije ababyeyi bacu ba papa ndamenya ari ugende umubwire yuko papa witwa Zayire. Ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abarokotse jenoside bakwiye gushimwa kuko bemeye kwakira ibigoye. To the survivors among us, we are in your debt. Ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi tubarimo umwenda utagira uko ungana. Twabasabye gukora ibidashoboka byo kwikorera umutwaro w'ubwiyunge. Mukomeje kubikora mutyo, mukomeje gukorera igihugu cyacu ibidashoboka buri munsi. Turabashimira. Nubwo icyumweru cy'icyunamo cyarangiye ariko ibikorwa byo kwibuka mu bice bitandukanye mu gihugu no mu nzego zitandukanye no gushyingura mu cyubahiro mu nzibutso ziri mu gihugu imibiri yabonetse y'abazize jenoside yakorewe abatutsi birakomeje mu Rwanda. Dukomereze ku mushinga w'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda. Guhera muri Nyakanga uyu mwaka, impunzi zinjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko zizatangira koherezwa mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yemeje umushinga w'itegeko ushimangira iyo gahunda ibihugu byombi byemeranijweho. Uyu mushinga w'itegeko wemejwe nyuma y'amezi 2 inteko ishinga amategeko iwujyaho impaka. N'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko abimukira ba mbere bazafata indege ibakura mu Bwongereza ibajyana mu Rwanda mu byumweru hagati y'10 na 12 biri imbere. Cyakora nabwo ibiro by'umuryango w'abibumbye byita ku mpunzi n'akanama k'Uburayi gashinzwe impunzi bahise basaba Ubwongereza kongera gutekereza kuri uyu mushinga w'itegeko mbere yo kohereza abo bimukira mu Rwanda. Umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda watangijwe na Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu mwaka wa 2022. Abenshi muri abo bimukira bazoherezwa mu Rwanda n'abaturuka muri Afghanistan, Iran, Pakistan, Ubuhinde na Bangladesh. Duterera ijisho muri Tanzania, banki y'isi yahagaritse gutera inkunga umushinga wo guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma y'uko itsinda riharanira uburenganzira bwa muntu riturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakomeje kubwira abaterankunga ko uwo mushinga ubangamiye uburenganzira bw'abaturage batuye mu majyepfo ya Tanzania, aho uwo mushinga uzakorerwa ngo Leta ya Tanzania yirukanye binyuranije n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu abaturage bari basanzwe batuye muri ako gace kugira ngo yagure parike y'igihugu ya Ruaha. Ahandi ngo Leta yirukanye ikoresheje ingufu z'umurengera abamasayi 70,000 bari basanzwe batuye mu gace ka Loliondo bahakoreraga ubworozi kugira ngo yongere ubutaka bukorerwaho ubukerarugendo bushingiye ku buhigi. Banki y'isi yateganyaga guha Leta ya Tanzania miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika zo gutunganya imitungo kamere y'igihugu n'ahantu nyaburanga abakerarugendo basura. N'umushinga watangiye mu mwaka wa 2017. Banki y'isi yari imaze kuwutangaho miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika.
tubashimiye gukurikira Wiriwe Maine, ikiganiro ugezweho nanjye Jean Hakuzimana. Waduha igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango, yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye twandikire kuri amujamboafricanews@gmail.com. kandi ujye udukurikira mu biganiro byacu bitaha. Ushaka kutwumva andika Wiriwe Maine muri YouTube, urahadusanga ukore subscribe. Watwumvira kandi kuri YMPega 90.9 radio ya kaminuza ya Southern Maine buri wa gatatu kuva saa moya. Ushobora kandi gusoma amakuru atandukanye areba ndetse avuga no kubimukira ku rubuga www.amujamboafrica.com, aho yasanga mu ndimi zitandukanye ubasha kumva. Ugire umunsi mwiza.